tuje imbere y'Imana kuri uyu mwaka ugira gatanu ndi imbere yanyu, tutibagiye ko ari umwaka wa mbere mu buzima, mu nzira igana Uburundi buteye imbere, mu nzira igana igihugu c'amata n'ubuki. Koko Uburundi nabwo bwari bwarabaye igihugu c'umwiheburo, twari tumeze nk'amagufa yumye, ntawe arazi yuko tuzosubirana tukamera uku turi. None uno munsi twaje imbere Mukama, twaraye dutoye, Abahutu, Abatutsi, Babatwa bose bavuze bati twebwe turi bene mugabo umwe, tuje munsi y'uburongozi bwa CNDD-FDD buserukiwe na Varisito Ndayishimiye. Abarundi twaraciye mu bugaragwa kuva tuvuye mu Misiri, no kuvuga tuvuye mu minwe y'umukoroni, twaciye mu magume menshi, abantu barishwe, twarishwe na kigoyi, turondona ibintu byose. Ubwo bugaragwa none twese tuzirikane ko tubujabutse, tugira dutangure kubaka ca gihugu nka kumwe Yosuwa arahejeje gushikana bene Israeli mu matongo yabo. Nico gituma tuba turagaba, twame tugavye, nitwarya tugahimba, tukubaka amazu meza meza, ntituze twibagire aho twavuye, kuko Imana yadukuye ahakomeye. Imitego izokwamiriho kugira ngo dusubire hahandi. Nico gituma hageze kuno munsi twumva ko tugira twinjire mu mwidegemvyo, ntituze dusubire kuraba mu Misiri, turabe imbere iyo tuja. Nona n'abanswe bari barahebwe ukabiyegereza. Mana uri mwiza, kura ku tabu uhindura ibihe, ukunda n'abanswe bari barahebwe ukabiyegereza. Kandi Mana uri mwiza, kura ku tabu uhindura ibihe, Imana yarafashe umuhanuzi Iheze imujana mu kabande, asanga hari amagufa yumye gusa. Ngo Imana iciramubaza iti, mbega ayo magufa yosubira akaba abantu? Aca yishura ati, nahawe kumenya, ni wowe ubizi muhanyi. Ayo magufa Imana irayegeranya, iramuvugiramwo ati, vuga uko utegeka. Amagufa arasubira aregerana, haraza ku mubiri, baraba abantu. Uburundi nabwo bwari bwarabaye igihugu c'umwiheburo, twari tumeze nk'amagufa yumye, ntawe arazi yuko tuzosubirana tukamera uku turi. None
uno munsi twaje imbere mukama twaraye dutoye. Abahutu, abatutsi, babatwa bose bavuze bati twebwe turi bene mugabo umwe, tuje munsi y'uburongozi bwa CNDD-FDD buserukiwe na Varisito Ndayishimiye. Tuje imbere y'Imana kuri uyu mwaka ugira gatanu ndi imbere yanyu, tutibagiye ko ari umwaka wa mbere mu buzima, mu nzira igana Uburundi buteye imbere, mu nzira igana igihugu c'amata n'ubuki koko. Iki ni igihe kigeze, iki ni igihe ko dusezerana imbere y'umukama ko tugiye gufatanya urugendo twese atawusigaye inyuma. Nico gituma atanumwe yofata minenegwe iri koraniro ryadukoranije ngaha ryo gukenguruka no gusaba Imana ibikurikira. None rero tuzirikane yuko ubu tujabutse, ubu turajabutse, turasimvye akanga. Ntitwibagire ibisebuzi twaciyemwo, kuko Imana itubwira iti uririnda kwibagira umukama Imana yawe, uzigama amateka yiwe, amategeko yiwe n'ingingo ziwe. Turiko turagenda mu gihugu koko gitemba amata n'ubuki, igihugu ataco tuzokenamwo. Nico gituma Imana itubwira iti niwarya ugahimba, ukubaka inzu nziza kandi ukazibamwo, aho ibitungwa vyawe binini binini n'ibitungwa vyawe bito bito bizogwirira, ifeza n'inzahabu bikagwira iwawe, maze ivyo utunze vyose bikagwira, umutima wawe ntuze wishire hejuru ngo wibagire umukama Imana yawe yagukuye mu gihugu ca Misiri, mu nzu y'ubuja. Kuko muri ico gihugu ugiyemwo uzofungura uhage, uhezagira umukama Imana yawe, kubera yaguhaye igihugu ciza. Ivyo tubisoma mu gitabo c'amategeko ikigabane c'8 kuva ku murongo w'indwi gushika ku murongo wa 20. Abarundi twaraciye mu bugaragwa kuva tuvuye mu Misiri, no kuvuga tuvuye mu minwe y'umukoroni, twaciye mu magume menshi. Abantu barishwe, twarishwe na kigoyi, turondona ibintu vyose. Ubwo bugaragwa none twese tuzirikane ko tubujabutse, tugira dutangure kubaka ca gihugu nka kumwe Yosuwa yarahejeje gushikana bene Israeli mu matongo yabo. Nico gituma tuba turagaba, twame tugavye, nitwarya tugahimba, tukubaka amazu meza meza, ntituze twibagire aho twavuye. Kuko Imana yadukuye ahakomeye, Imana yadukuye ahakomeye. Nta numwe yiyumvira yuko tuzoshika aho tugandagaza mu kibuga nk'iki. Ndetse ikibuga cyo murazi n'ivyatsi vyari vyarase kumera, vyari vyarase kumera kubera igihugu cari cabaye nk'amagufa yumye. None uhoraho rero arakomeye kuko yatugiriye neza, uhoraho arakomeye kuko yatugiriye neza. Hallelujah.
bavukanyi, murumva ko dushitse ahantu heza, ariko mugume mwibuka ibisebuzi twaciyemwo kuva dusohotse Misiri. Ubwami bw'u Burundi ntibwari bwigere bwiyunga, none uyu mwaka utubereye ko umwaka w'igitangaza, kubona babandi bitwa ubwoko bose ubo bahindutse ubwoko bumwe bw'abarundi. Ariko rero naho dushitse aha tugume twibuka, kuko waduteranije ntaraja, kandi niwe wenyene yatubereye umwasi kuko yaduteranije bitugendera nabi. Na bene Israeli byabagendeye uko. Yezuwe niwe ashikanye bene Israeli muri cya gihugu cy'isezerano, agaheza kubagaburira amatongo bakayajamwo. Yarabagabishije ababwira ati, mumenye neza ko Umukama atazobandanya yirukana abantu b'ivyo bihugu imbere yanyu. Bazobabera amakira n'umutego, ikimoko kibakubita mu mbavu n'amahwa mu maso yanyu, gushika muzimanganye kuri iyi si nziza Umukama Imana yabahaye. Mugume mwumva neza, mumenye ko Umukama atazobandanya yirukana abantu b'ivyo bihugu imbere yanyu. Bazobabera amakira n'umutego, ikimoko kibakubita mu mbavu n'amahwa mu maso yanyu, gushika muzimanganye kuri iyi si nziza Umukama Imana wanyu yabahaye. Natwe tugume tubimenya, imitego izokwama iriho kugira ngo dusubire hahandi. Nico gituma hageze kuno munsi twumva ko tugira twinjire mu mwidegemvyo, ntituze dusubire kuraba mu Misiri, turabe imbere iyo tuja, ntidusubire kuraba inyuma, kuko inyuma hari umutwaro ukomeye, umutwaro udakwiye kuturemera turi muri urwo rugendo. Umutwaro wakahise tukagera tuwikoreye, tuzogira umuvuduko mutoyi. Nico gituma tuguma tugavye. Uyu munsi nakanya ho gushima, ndashimiye mwebwe abarundi, kuko abarundi mwaramaze gutahura. Ubu mugize ibibazo murazi guhangana navyo, ntimuta ubwoko. Ni ikimenyetso gikomeye. Nkabashimira cyane kuko nanje muriko murandemurura, muriko mundemurura wa mwitwarariko. Imyidogo bidogera Musa, na jewe byarashitse baranyidoga, ariko uno munsi dushitse uyu munsi ata muntu akiriko aranyidogera. Umutwaro umwitwarariko nanje biriko biragabanuka. Nico gituma ubu twese tugiye kuja hamwe, tuje hamwe dufata urugendo, atawo guca hirya no hino, twese dushobore gushika muri ico gihugu ciza Imana yatwemereye. Iyi minsi rero ni minsi tuzomara turiko turashingiranira intahe, dushinga intahe kuvyo twabonye, ku mitego twaciyemwo, kugira ngo ntizisubire kudutega. Twebwe natwe rero twame tuzi yuko atakwijajara. Nico gituma ari igihe tuzoba dushinga intahe, tunezerezwa n'ivyaduhimbaye, ariko tugaya n'ivyari bibi. Cyane cyane tuguma twese turaba iyo tuja. Iyo tuja ni heza bane ba mama, iyo tuzaja ni heza cyane. Igihugu cy'u Burundi koko ni igihugu cy'amata n'ubuki, ni igihugu kiri mu ivu rimera, kiri mu imvura. Imana idukorera ibitangaza uko bukeye uko bwije. Mwarabibonye, n'ubu murabibona. Twari turi mu gihe c'ici mugabo, imvura yaremeye iraherekeza ibitegwa vyacu, turasoroma. Ubu turi mu isoroma. Imana nikomerwa amashi. Imana iguma itwiyereka. Ngaha Igitega nejo mwarabibonye, Imana yarerekanye ko turi kumwe, iraduha n'akavura kugira ngo iduhezagire. Twumve yuko turi kumwe n'Imana. Iki gihugu ni igihugu c'Imana, ni igihugu gitunze. None rero harageze yuko ducurika imitwe hamwe, twese ukavuga tuti iri tunga Imana yaduhaye tujya dutangure kurivyaza umusaruro.
Imana nico yariduhereye, tuzomara iyi minsi 3 atakindi turiko turavuga turaba ingene twinjira muri ico gihugu c'isezerano. Umwe wese rero abizirikane, arabe ingorane abandi bagize kugira ngo natwe ntituze tuzigwemwo. Ubu rero ni igihe ciza cyo kuzirikana no guma twibuka Imana. None rero twese duhamagara Imana ibane natwe, irungike abamarayika bose iyo bava bakagera batwikire igihugu cacu, batwikire n'iki kibanza kugira ngo tuze tuvane ngaho umuco uzoturongora mu bihe byose bikurikira. Mpamagarira abasenga. Kandi yishura. Uri Imana ibona abagowe ikabarokora. Mana nzima. Uri Imana koko yishura. Isezerano ryawe ntirihera. Iryo uvuze urarishikana. Uburundi bwavuye kure. Bufata urugendo rurerure. Buhura n'ibicantege vyinshi. Ariko kubwo buntu n'urukundo rwawe uno munsi turiko turaririmba. Turiko turakuririmba tuguhayagiza. Turagukengurukiye rero ku buntu bwawe ntangere, ku bugwaneza bwawe, ku budahemuka bwawe. Mana nzima, turazi yuko turi abana bakubagana. Turagukengurukira kubw'ikigongwe cyawe. Turagusavye n'ubu imbabazi kugira ngo turabe ryiza, nto turabe nk'abana babi bagambararira umuvyeyi. Turabe ryiza. Uturungikire mutima mweranda, atubere koko umuhanuzi, atwereke umwongo uhuma n'udahuma, kugira mu byo dukora vyose dukore ibijanye n'ishaka ryawe.
Mana nzima nyene ubushobozi, waraye dukoreye ibitangaza, urasubira kunga ubumwe bw'abarundi. None Mana nzima, ubu bumwe bwiyerekanye muri iki gihugu cyacu, dufashe tubusasire kugira ngo ntituze dusubire mu vyago twaciyemwo, twame tubona twese iyo tuja kumwe. Mana nzima nyene ubushobozi, ni wewe wadushikanye no ngaha, ni waduhaye n'inkomezi, ni nawe waduhaye nawe ugatima mpanuro katwereka ko dukwiye gukenguruka ivyo dushitsemwo vyose. None Mana nzima, ko wadutumiye tukaza ngaha imbere yawe, turagusavye ko umuduhezagira. Uhezagire irihanga ryawe ryashitse uno munsi, uhezagire n'abazoza ejo, mbere n'abazoza hirya y'ejo, uhezagire n'abatarosa akajya gushika ngaha, uhezagire igihugu cose. Mana nzima, ubu tugira tuve ngaha, umwe wese aja mu rusago rwiwe. Gendana natwe, uje imbere natwe dukurikire, udukurireho ingabo za shetani aho ziri hose, abadayimoni bose mu bwoko bwose, ubakubura badukurire mu nzira ku izina rya Yesu Kristo. Mana nzima, turakwizeye kandi turazi yuko ivyinshi dukorera ari wowe ubizi, tweho mbere tuzi bike, ni wowe uzi ejo hazoza. None rero turagusavye uzuhadushikana amahoro, ejo tuzosubiye guhura twese turinahaza izina ryawe, ni kubwe wawe nyene wewe Data, Mwana na Mutima Mweranda. Amen.